rero bwarafashe ingingo bwarasubiriye gufata ingingo y'uko bwo kwinjira gusubira gusaba kwinjira muri wa mugwi w'ibihugu vyiyemeje guteza imbere gukorera ku mugaragaro n'intwari bereye mu bihugu bifise ubutare. Ndabibukije ivyo bihugu bifise bifise ibintu vy'ubutare mugabo bitagira uburyo bw'ungene boshobora kubukoresha, baciye baja hamwe mu mwaka w'2003 hanyuma bagiye hamwe bakoranira mu Bwongereza ari ibihugu birenga 140. N'ivyo bihugu rero barumvikana harimo ibihugu harimo ajya amashirahamwe do mu secteur privé iri mu bintu bijanye n'ubutare, harimo n'amashirahamwe yigenga y'iwacu. Hanyuma baca bavaho bumvikanye ico no kwita amategeko ivyo bihugu nayo mashirahamwe vyogenderako. Bamaze kuvyumvikana baca batangura kwiyemeza ukungene vyogenda. Bamaze kwiyemeza ibihugu bishika 50 bica biremera, harimo Royaume-Uni no kuvuga Bwongereza, harimo n'ibindi bihugu bitari nka Allemagne, Norvege, kuko n'icicaro gikuru cyacu kigenda gushigwa muri Norvege. Hama muri Surejo ibihugu byinjiye ni RDC, ni kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'Ubuganda hamwe na Tanzania. U Rwanda n'Uburundi, Uburundi buramaze kugira tentative kenshi mugabo bigaca biherera mu nzira. U Rwanda nagone ivyo twabonye umengo ntiburinjira nabone. Mugabo rero ikintu turashobora kwibaza igituma ivyo bihugu bitarondera kwinjira. Murabizi neza hari amaraporo asohoka atari make yerekana yuko ibihugu bimwe bimwe ngaha muri Surejo bifata ubutare bw'ibindi bihugu bikabishora hanze, kuko kubera hari ivyo mpava ndababwira mu kanya bijanye n'ivyamaze kuvuga ngaha mu karere kacu. Hariho rero amaraporo agigwa kw'isi na Nations Unies n'aba-expert bigenga ba Nations Unies barimo, aho basanze hari ubutare bugenda bwitirwa ibihugu bimwe bimwe vyo mw'aka karere canke abantu cyane cyane ibihugu, mugabo ubwo butare ugaca usanga ntibuva mu by'ukuri mw'ivyo bihugu, mugabo kavyitira ca bwitira mu rw'ivyo bihugu. Nibaza ko biri mu mvo nyamukuru ibihugu bimwe bimwe bidashaka kwinjira niyo, kuko winjiyemwo ni bibiri. Ubwa mbere ugomba gukorera ku mugaragaro mu buryo bugaragara ibijanye n'ubutari, mu gutanga amasoko y'amafaranga avuye ivyo ashoboza gukora n'ibintu rero bikomeye cyane iyo uramutse ubigiyemo. Hari ibihugu byinshi bimaze kuvamo nka Myanmar n'ibindi bihugu, bijya bihugu byitwa ko bitwaza igitugu cyane, bitemera société civile, bitemera secteur privé, atari yaba bari ku butegetsi. Ivyo bihugu ntivyatsa niyo ugiyemo bonye baca gukuramo, kubera bagusaba amaraporo ari très rigoureux. Ayo maraporo rero n'ibihugu bike cyane bishobora kubikora. Nico gituma ibihugu byinshi bibinanira gukora. Hanyuma processus rero y'ukungene bigenda, ubwa mbere igihugu iyo igomba kwinjira, mugabo mu ntunge gato, Uburundi mu mwaka wa 2011 mu mwaka wa 2012 bwarasabye kwinjira, burarondera buratangura na processus, burashaka ku ntambwe igira gatashaka kandi kugira ngo busabe kwinjira. Kugira ngo usabe kwinjira hari intambwe ugira ico bita demande officielle, hari intambwe zitanu ubanza, zitandatu zitandatu ubanza gukora, igihugu kibanza gukora. Izo ntambwe rero, intambwe ya mbere igihugu kibanza kukica kigira ikintu bita déclaration publique, kirasohora itangazo ku mugaragaro ko kiriko kirondera kwinjira. Iryo tangazo ririsohoye
kigaca ki nico nariko ndavuga ca mbere baca baze kugira nico bita engagement de l'État. Iyo ico ikintu bamaze gukora baca bagira ikindi kigira kabiri, l'engagement des entreprises, ni ukuvuga baca bahamagara mu buryo bugaragara amashirahamwe asanzwe ari akorera mu ico gisata c'ubutare. Kandi bavuze ubutare mwumve ivyanikere, mwumve izahabu, mwumve ya matuwate, wolframite, casterite n'ibindi, mwumve ibitoro, iba petrole canke esa canke mazutu, ivyo bintu vyose bijanye n'amasusu naturel miniere. Ayo mashyirahamwe rero yose baca bayarondera bakayashiramo n'iyo processus. Abandi baca bashiramo nabone baba angaje ni societe civile n'amashirahamwe nkaya yiwacu asanzwe bikoreramo imyaka na mirere, kandi azwi ko atarayo leta yashizeho kugira ngo abibikingirizo. Kuko ari amashirahamwe ajaho mu vy'ukuri niyo ubumvirije ukayibuka kubatandukanye ko abavugizi ba leta canke abavugizi b'abanyagihugu. Ivyo rero none babigira leta ibigize gutyo ntibavyemerera, kuko nabone baragira amatohoza bakabimenya, kuko barafise ababaserukira muri surejo barabimenya. Ico rero kimaze gukorwa haca haba etape ya kane. Etape ya kane baca bashiraho ikintu bita regroupe multipartite. Iyo equipe multipartite ica ibirimwo gouvernement, secteur privé, ariyo isanzwe iri muri ico gisata nyene hamwe na societe civile. Iyi shiba formalize bakagira amanama, hanyuma bagira n'amaraporo. Hanyuma ica gatanu baca bakora ni ikintu kijanye no gushiraho calendrier de travail. Iyo calendrier de travail rero ni nka plan de travail iri kumwe na calendrier yayo. Babishizeho igihugu kica kiza kirabikurikiza, hanyuma muri nuze nabo muri secretariat international ya ITIE bakaza bararonka amaraporo ku mwaka, kuko iyo processus imara imyaka 5 kugira ngo wemererwe ube admis comme membre de l'ITIE. Igihugu kimara imyaka 5 kiro kirihwezwa ko kiro kirakurikiza ivyo bintu kiba cyamaze kwiyangajamo. Mugabo rero niyo umaze kwemererwa ukagira uteza gutanga raporo ku mwaka. Donc abo bantu bose barimo igihugu kirayitanga, mugabo abantu bose baba bamaze kuba impliqué. Aha rero niho iyo batanze raporo bagasanga ivyo bintu twavuze vya mbere n'ibyamwe bikurikizwa, igihugu baca bagihagarika, baragiha gasopo hama bagihagarika. Hari ibihugu byinshi cyane bimaze guhagarikwa bitemera gukurikiza uko kuntu vya transparent, n'ibihugu bitwaza igituru, ibihugu bitemera societe civile, ibihugu bitemera gukorera ku mugaragaro kw'amaradiyo. Kuko bavuze societe civile na media no kuyumvamo, amaradiyo n'amateleviziyo ibinyakuru muri rusange no kuyumvamo. Igihe rero ivyo bintu bitakozwe haca haba ikibazo. Naha rero Uburundi nibaza bwaza burasubira inyuma kubera imvo navuze zitari nke. Mugabe imvo ya mbere niyo twibaza ko hari abantu umengo bakuru ubutara handi, kuko ayo maraporo yarasoje kuko no barahari, mugabo bagaca bagera ku bushora. Abo bantu rero usanga barafise ingufu kugira ngo ntibinjire mu bace bafatwa, kuko urumva iyi transparence iramutse ikozwe baca bafatwa igihugu naco, mugabo urumva ko kiro kirahomba. Ibi bintu rero mushima bikomeye, ndababwire igituma nibaza ko bikomeye cyane nuko no muri surejo mwese murazi ca kintu bita CRGL, conférence régionale des pays de la région de Grand Lac. Iyo conférence régionale donc yitwa CRGL, mu bintu icyo gutorera umuti mu karere ni ibintu bijanye no kugwanya byo no kwita amakonflit muri surejo. Ayo makonflit rero basanze mu bintu bya mbere biyatera, basanzwe ari ibintu cy'ubutare muri rususu naturel. Baca rero bigira umugambi nabo bati kugira ngo ibintu tubigwanye, reka dushireho ibintu bishaka kuri 6 byo dufasha kugwanya aya makonflit muri surejo.
murabizi ko hari n'ibintu bita mu gifaransa reminere visa, ubutare bwo buvuye mu maraso. Ubwo butare nta hantu hamwe ku isi bwemewe. Iyo igihugu cyabushoye hanyuma bakumva, nicyo gituma baca barondera kugira icyo bita branchement, kubweza, barabweza. Nicyo gituma baca barondera guca banga kwinjira mw'izo nzego ziba zagiye kugira ngo zifashe, hanyuma kandi bagaca barondera kubwitirira ibihugu ko bwavuye mu bihugu byo mbwa atari icyo atakuri kuri na kumwe kurimo. Ibyo bintu bishaka kuri bitandatu rero, ubwa mbere nico bita mécanisme régional de la certification. Iyo mécanisme régional de la certification ni uburyo CRGR yashizeho kugira ngo ubutare bwose buvuye mu kino gihugu mwa bino bihugu bushobore kuvaho bufise buzwi igihugu cabuzanye. Muge bihugu byinshi nawe muri soje no byabisinye bavyemera ntibakunda kubikora. Ikigira kabiri bumvikanye nuko baca bashira hamwe amategeko akamera kumwe, ico bise harmonisation des lois. Iki na cone baragikoze, muga hari ibihugu n'ubu bimwe bitarabikora. Ikigira gatatu nuko ivyo bihugu biteza kugira ivyo bita base de données régionale, bose bashobora kuraba kugira ngo babone mu by'ukuri ubutare aho bwimbwa, kuko ubateza no kuraba ahantu bwimbwa ahariho naho buva. Muga ibihugu byinshi ko nabivuze bikoresha fraude, ntibyemera yuko ivyo bintu babikora. Ikigira kane nuko ivyo bihugu byose bishiraho uburyo bya bindi bita secteur informel canke artisanal bivaho, bagaca baformaliza le secteur artisanal. Ivyo navyone mu bisanzwe hari ibihugu byabikoze n'ibihugu bitarabikora. Ikigira gatanu nuko bashize icyo bita mécanisme d'alerte précoce. Nukuvuga ni mécanisme ijaho bashizeho igihe habaye ibibazo baca bakorana mu maguru mashasha bakugira ngo babitorere umuti. Icanyuma rero ibihugu byose bisabwa ni ikidarimeje kuvuga kandi turiko turavuga ko kijanye na la promotion pour la transparence des industries extractives. Nukuvuga ibihugu byose biri muri kwa 11 biri muri CRGR bifise itegeko kwinjira muri ya ntuzenya ya ibisabe ko ndababwira iti kugira ngo bigire bishobore gufashwa. Hanyuma kandi hari ibihugu byinshi ku isi kugira ngo vyemere gukorana n'ibihugu mu gufashanya, bibanza kuraba yuko ibihugu vyemeye gukorera ku mugaragaro kugira ngo vyinjire mwizi initiative nje kubabwira. Uburundi rero mwumvise yuko bwagize tentative yo kwinjira mu mwaka wa 2011-12 bakabona ko barakora mugabo kubera izo nyungu z'akagwi k'abantu bamwe bacara bigurizamwo igihugu cyaba kicinje ngo bikunde. Twebwe twatanguye n'imigambi yo gufasha kugira ngo abantu n'igihugu no muri Surejo, kuko hari umuntu twaciye tugira na promotion ngo dora Surejo turashiraho mbere ni Oricom yacitagura gutwara iyo initiative kubera ngo twavyumviye twari mu bantu bavyumviriye, ariko ibihugu n'abantu bamwe bakomeye kwera bafisemo inyungu ivyo bintu barabigwanije kugeza yaho bihagarara. Ariko twagira dushimire leta y'u Burundi ko yasubiye kwigenga ubuntu ikabona ko bikwiye ko yinjira. Ubu rero yama etape nariko ndababwira za ntambwe Uburundi bwaramaze kugira ico bwatanguye kwinjira ko nariko ndabivuga, kurondera kwinjira. Ikete rya mbere bwandikiye itiye umengo mu kwezi kwa 11 mu mwaka uhetse mu 2023. Hanyuma itiye irabishura mu mwaka wa 2023 nyene mu kwezi kwa 12 kwa Kigarama barabishura. Ubu rero bari mu baramaze gushiraho kunoma formellement umwe bita le point focal, kuko ivyo byose biri mu ma etape agenda arakurikiranwa. Ubu rero bari ku ma etape yuko barondera secteur privé iri mu ivyo cyo gisata na société civile no muri ko baraturondeye ngatwe tuvuga tuti kwinjira kugira tufashe n'ivyo mugabo babanza bidandikira miguye babandi bakuma bahagarika ibintu babuza ko ibintu bibandanye
kuko abo bantu ntibari kure ya leta, bari hafi yayo, barabegereye, bari muri bo. Mugabo abo bantu ntibemera ko gitera imbere na gatoya. Nico gituma twebwe turi turiteguye gufasha. Mugabo bitegerezwa gukorerwa mu muco, bidakozwe mu muco shirahamwe Oricom ntiririmwo.